Satani arawuneze ibibazo kugira ngo nihebure, remeshwa n'ijambo Yesu yavuze ati sinzobasiga n'imfuvyi, nzobarungikira umufasha itaye paradusengera. Yesu nashimwe bene data. Nongeye kwibuka ko ngaha mu isi kugira ngo umuntu ahabwe amabanga yo kurongora igihugu, abe umuperezida w'igihugu, nawe asabwa kurahira, akarahira agashyiraho indahiro ku bw'ayo mabanga agiye guhabwa. N'amabanga bataguha utarahiye, ategerezwa kuba mbere yavuze ati igihugu ni nzogishikana aha n'aha n'aha, nzorangura imigambi iyi n'iyi n'iyi. Hama rero agaca ashirako indahiro ntarengwa y'ingene azorongora icyo gihugu. Hari igihe bihora bishika abanyagihugu iyo batabona ariko arashira mu ngiro bya bindi yavuga ko azokora, ya migambi, bya bindi yavuga ariko ariyamamaza bamutora, iyo batabibona baramubaza, mbega ko wari waravuze ibi n'ibi n'ibi bigeze ko tutabibona? Bakabimubaza, nawe aca yumva muri we ko afise itegeko ryo gukora bya bindi, canke akumva ko ari oblige gukora bimwe yavuga, akumva yuko ategerezwa muri we, akavyumva ati ntegerezwa gushikana igihugu ngaha, naravyemeye imbere y'amakungu, imbere y'abanyagihugu bose, akumva kandi ati narabirahiriye. Kandi harya indahiro ni ikintu gikomeye, ishobora no kwicisha umuntu, reka mvuga uko entre parenthèse. Rero nawe iyo ariko arumva ko ari oblige gukora ibyo, bituma agira umwete, bituma agira ishaka, bituma akoresha umwanya. Rero naciye ndavyiyumvira ko nca ndavuga nti jewe nanje nkwiye gushiraho indahiro ikomeye yo gukorera umwami wanje neza. Nico ndiko ndasangira nawe uri kuranyumva. Urakwiye gukomera ku ijambo warahiye, kandi ukumva kubwirizwa kubikora neza nk'uzobibazwa. Kanatsinda ijambo ry'Imana rirabitwereka neza yuko hariho umunsi w'amateka, Imana ngizoshira umuntu wese imbere y'intebe y'imanza ngo imucire urubanza rukwiranye no kugororoka kwiwe, rukwiranye n'ibikorwa yakoze. Urumva rero nawe mu gakiza hariho igihe kizogera ukabazwa ingene wabikoze, ingene vyakugendeye. Wari ukwiye rero gushiraho ingingo yo gukizwa neza, yo kwanka icyaha no kwitandukanya naco n'igisa naco, kugira ngo ubeho ushimwa n'Imana mbere n'abantu. Ntugume wiyumvira kuneshwa, ntugume wiyumvira kuzoneshwa, kuko ntiworahira, ntiwoshiraho indahiro. Burya n'umukuru w'igihugu yiyumviriye ku mabanga agiye guhabwa ingene abangana, akiyumvira ubukene bushobora kubaho, canke ibibazo bishobora kuvuka mu gihugu, canke ibindi, agaca agira ubwoba, ntiyorahira, yoca biheba. No kuja mw'ijuru ugumye wiyumvira kukuneshwa, ukaguma wiyumvira kuri wenyene, ukaguma wiyumvira ko uzotsindwa, ukaguma wiyumvira ngo umubiri sinzowushobora, Satani sinzomutsinda, woca uneshwa. Ni hahandi usanga atari indahiro ikomeye washizeho, ugaca wamutsindwa iminsi yose. Ariko ijuru ryarategekanije umufasha, ari we Mpwemu Yera, wo gushoboza abantu bose bariko baraja mw'ijuru. Hariho umwiza, hariho Mpwemu Yera umufasha, adufasha mu ntege nke zacu zose, adufasha kugira ngo dukore ivy'Imana igomba, adufasha kugira ngo tugume duhagaze mu kibanza ciza c'ubugororotsi. Ku bwa Mpwemu Yera
tuzoshika mu ijuru. Ku bwa mpwemu yera duhabwa kunesha, ku bwa mpwemu yera na wewe uzonesha. Reka rero kuguma wiyumvira ati nzoneshwa, kuguma wiyumvira ibikomeye, kuguma wiyumvira ushize umutima kuri Satani, ahubwo ni wizigira Imana, wizera Imana, hamurahira indahiro ikomeye nk'izo ba Pawulo barahira, nk'izo ba Daniyeli, ba Shadraka na ba Meshaki barahira. Ushireho indahiro nk'iz'abahizi kugira ngo nawe ube umuhizi. Niwiha ihangiro ry'umuntu mutoya uzoba umuntu mutoya, niwiha ihangiro nk'iry'abantu bakomeye nawe uzoba umuntu ukomeye. Wibuke ko Salomo yavuze ngo ugendanye n'umunyabwenge nawe uba umunyabwenge. Bivuze ngo hamwe nawe wokwiha principe nk'iza abantu b'abanyabwenge bihaye, nawe woba umunyabwenge. Hamwe wokwiha principe nk'iza abantu bakomeye biha, nawe woba umuntu akomeye. Hamwe wokwiha principe nk'iza abantu b'abahizi biha, nawe woba umuhizi. Gusa ikintu kigomba kukubuza kurahira principe nk'izo canke ingingo zikomeye nk'izo ni ubwoba ufise ngo ejo nzotsindwa, ngo ejo nzomaramara imbere y'abantu, bigaca bituma n'ivyo wizera mu mutima utavyatura. Nesha ubwo bwoba, nesha iryo terabwoba, nesha ayo majwi ya Shetani, nesha ivyo vyiyumviro bibi biguma bikubwira kwiyumvira ibintu bito bito, ariko wiyumvira ibintu bikomeye mu Mana, kuko uzokoreshwa ibikomeye. Yesu aguhezagire. Ikintu gituma umuntu agumana akaranga n'agaciro imbere y'Imana ni ukudakora icyaha. Wiyubara icyaha, icyo wahevye ntukagikore, icyo utarakora ntukagikore. Ugumye inzira watanguye ntukayite, ubangiriza ukugororoka. Imana iri kumwe nawe, mpwemu yera ari kumwe nawe. Yesu Kristo aguhezagire.